w'umuki w'umubivyi. Kuri uwo munsi Yesu asohoka ava mu nzu, yicara ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato yicaramo. Ishengero ryose rihagarariye umusozi, ababwira byinshi mu migani. Aravuga ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibira zimwe zigwa iruhande y'inzira. Inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zirwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho. Izuba rirashe ziraraba kuko ata mizi zifise, ziruma. Izindi zirwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha. Izindi zirwa mu ivu ryiza, zihunda impeke, zimwe 100, izindi 60, izindi 30, bityo bityo. Uri n'amatwi niyumve. 18. Nuko mweho nimutahura umugani w'umubivyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, wa mubi araza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca ryakira n'umunezero, ariko ntagira imizi muri we, ahagarara umwanya muto. Iyo yadutsweko n'amarushwa ngo n'akadenderezo, azira iryo jambo bica bimutsitaza. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwareko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo, akaba ikirumbirane. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura. Uwo niwe rero yama imbuto. Umwe akagira 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo bityo. Yesu nashimwe. Amen. Turumvise kuri uyu mugoroba imirima y'uburyo bungahe? Y'uburyo bune. Umurima wa mbere ni umurima umeze gute? Ni umurima uri ruhande y'inzira, suko. Umurima wa kabiri ni uyuhe? Ku rutare. Ni umurima uri mu iki? Urutare. Uri mu rutare. Umurima wa gatatu ni umurima umeze gute? Urimo amahwa. Umurima wa kane umeze gute? Ivu ryiza. Ni umurima uri mu ivu ryiza. Amen. Amen. Uyu munsi rero mu mutima wanjye ndagomba yuko twese tuba umurima wa kane. Umurima umeze gute? Uri mu ivu ryiza. Uri mu ivu ryiza. Yesu naduhezagire. Amen. Tuba umurima w'ivu ryiza, kuko niwe murima wonyene washoboye kwama, washoboye kuvamo ivyamwa. Kandi twumvise aha muri Matayo, uyo murima uri mu ivu ryiza. Twumvise ingene umeze, ngo nabumva ijambo ry'Imana bakagira gute? Bakarikora, bakaritahura. Uyu munsi ndagomba bene data dutahure amajambo y'Imana. Amen. Hanyuma muri Mariko naho aho nyine bavuga ngo bakaryemera.
ariko arayibwira abo bantu, ayibwira ishengero ritoya, ishengero ryinshi, ishengero ryinshi, ngo bahinduke babe umurima mwiza utunganye wama ivyamwa. Ikigo rero ni kirekire kirimo ibice bine. Uyu munsi turaraba igice ca mbere. Ico gice ca mbere cerekeye umurima uri iruhande y'inzira. Uyu murima uri iruhande y'inzira rero, twumvise ngo umuntu wese wumvise ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubwami, ntarimenye, ntaritahure, biba bimeze gute? Hariho kutamenya kuvuye ku muntu azi yuko atacazi. Ibyo kuri jewe ibyo bintu muri kubura vuga ntabyonzi. None ko atabyonzi rero, reka numvirize ndabitaho. So Yesu yavuze ngo hahirwa boro muki mu mitima yabo, mu mitima yabo. Umuntu azi akeneye ijambo ry'Imana yuko rimutungisha. Iti jewe mvure ndumworo mu mutima wanje, ndagomba mwamungaburire nkomere, sibyo? Uwo rero aragerageza, aramenya yuko kubera ubumenyi bwiwe bukeya arakeneye gutahura. Ariyizi ati jewe vrema ntabyo nzi. Abantu bariko burubaka inzu ngaha, naragiye kuraba ngene bapima, ngene baduza, ndavuga nti yemwe ibyo bintu ntabyo nzi. Reka ndabe ngene bubaka, reka ndabe ngene bapima. Mugabo naho nyene ntaco natoye, ntabyo nigiye byo kubaka. Siko none nohenda abantu ngeze kuduza igorofa jewe yoci kugwa hasi, ntabyo nzi. Mvuga nti vyo murabibabwiye. Hariho rero uyundi muntu, hariho ukutamenya kuvuye ku muntu atazi ko atacazi. Abo ni b'Abafarisayo. Yesu yababwira ngo ni impumyi, mugabo ngo twebwe turabona, ariko Yesu ati uri impumyi. Kubera yuko baba bagira ngo twe turabona. Turi kumwe? Yesu akabita impumyi. Kubera iki? Bari bazi yuko bazi ibintu mugabo ataco bazi, kuko bazi kwizera umwami Yesu. Uko rero uko kutamenya kuvuye ku muntu atazi yuko atacazi, uko n'ukutamenya gukomeye byitwa ngo ni impumyi mu buryo bw'impwemu. Umuntu akabagira ngo je ndabizi. Oya, Bibiliya ivuga ngo tuza akameze gute? Agace nako nyene n'ubugiri umuntu. Turi kumwe? Uba wagiriye umuntu wiwe ngo mbega nako gace, uba wasenze ukisonzesha uti Imana nane ndagomba mbicuri. Imana rero ku muntu bwayo ikaguha agace gatoya, sibyo? Abarundi nabo bavuze ngo Dawidi yagize gute? Yarashwe mu jisho, ngo ndabona ko ndarondera wowe niki, ko yarashwe mu jisho. Turi kumwe? Tuza agace nako nyene no tuba twagiriwe umuntu. Si uko none arasenga n'Imana ikihorera, ukamara umunsi n'imizi itatu n'Imana ntihagire ikiguhishurira ikihorera. None urayitegeka se? Turi kumwe? Ariko ku wundi munsi ukazibona Imana atari iri kurayisa, ukazibona Imana iraguhishuriye, ukazibona Imana iraguhaye ibindi, bashobora uti Yesu nushimwe. Amen.
sabwe nabyo muzi icyaha ni ibyaha turi kumwe ni ibyaha nibyo bituma umuntu atamenya atabona abibonye soma Yobu 2:8 uwihuta turadusomere mu mbirizi nyarutsa wabonye Yobu mu gitabo cya Yobu 28:28 reka ndahasome havuga ngo maze bwira abantu itiraba kuba uhoraho niki nibwo bwenge kuva mu byaha niko kugira gute gutahura niko gutahura amen Yobu yarabihishuriwe kubaha uhoraho nibwo bwenge mu gifaransa bavuga ngo sagesse abaswahili nabo ngo hekima kuva mu byaha naho niko gutahura abafaransa bavuze ngo ni intelligence umuntu ababaye intelligent abaswahili nabo ngo ufahamu ukiri mu byaha rero uri impumyi ariko umaze kuva mu byaha niho Imana ibona ko ushobora gutaha hariya ntuvuge ngo impumyi n'umuntu ngwizi ngo amazi atabona ngo niyo mpumyi twari dubize umusenzi yitwa Koroneli yari impumyi pe ku mubiri yari impumyi ariko ndakubwira uwo Koroneli yari mu cyumba cy'abasenzi bazanye umuntu arimo abadayimoni yavuga kabiri ibisigo bigaca byongoka Koroneli yari umusenzi yaregera umuntu ariko ku maso yari impumyi bajyaga bafashe ukuboko naho bazaga abantu 20-30 bakaza ngo bajya gusengerwa baca bahamagara Koroneli bagiye ko Koroneli akaza agasenga n'umugabo wabo barasenga ibisigo bikonga kuko Koroneli mu muhembo yarabona ibyo bisigo ibyo biti byose yabona bisaza mu izina rya Yesu impumyi nyampumyi rero ni umunyabyaha amen kugira ngo tubone dutahure ibyima tuve mu byaha iri yinga ryose Imana yiduhaye ngo twitahe tuve mu byaha uzakwanga kubivamo azaguma ari impumyi Imana izamuharira ko ari impumyi kuko yanse kuva mu byaha Imana yagomba ngo duhumuke tumaze duhumuka rero Imana ikiduhishurira Imana ikidukoresha tujya twama cyangwa bikomeye n'abo tubana bakabibona bakabona batujya kwa yarahindutse n'igiti cyabo ndetse bakagutinya bakanagusonera bakakubaha ndetse bakanakubahiriza kuko uri igiti cyabo ariko ukiri impumyi bakiravuga ngo uyu niyadungana na nzoduhu ngo ntabwo murazi twoyigira ngo nahagare hajya kuko bajya hagarara imbere batamuzi bajya batamuzi ngo niyadungana na nzoduhu yaba haravuga gutyo sabwe ndiko ndashikuza se ngo turamuzi ngo batamuzi ntibajya nyine bajya ngo bajya ntibamuzi ngo ndamuzi kandi bavuga n'umupagani ariko umupagani azi ko bakijije aramutinya ndetse niyo ariko aragaragaza bya bintu byo acagira ngo n'uyu muntu ngo ni umurezi karuha yarageze gupanga inzu uwo yapangiye inzu arashika igihe arangirukana kandi ndamuriha neza
adasiba n'umunsi n'umwe ntacibwa n'umunsi n'umwe ku murimo. Ntanamubwira nti kubera iki ugomba ko ndahava ngaha ngwintu byanje baravyinshi nta na kimwe kigikora. Yari umuyisilamu turi kumwe ngo baravyinshi nta kimwe kigikora ukwiye kuva ngaha wewe ngo urumuroza akomeye kabisa ngo niho kigutaha utavuye ngaho ibintu byane ntibizosubira gukora. Kuma ni kumeze ntiwihane kandi ibyo tuza kubiturira wihane ngo icyo ngaho ukava ngaho ntari kumwe. Narahavuye umugabo usiga azenze Imana ibintu byiwe ntibizosubira gukorana. Imana kuri Imana yagiye byosubira gukorana nikanezanga aho yihanye ibintu byiwe ndagiye kuzokubana ndagenda ntabwo mwambaze ibyiwe ngene byagenze yakomye aho amererwa nabi naho hantu yarahimutse arahimba wa mundi wasize aharotse acinye tumurozi turi kumwe. Yesu agomba kutumwamira imbuto. Amen. Tuve mu byaha tuba abana biwe tuba abakunzi biwe tutabura amajambo yiwe gutyo Imana izotunezererwa. Amen. Reka turabe kuko ariko mugoroba tunyarutsa ikigwa ni kinini n'ikindi gihe twagisubiramo turabe umurima uri ruhande y'inzira icyo werekana. Hariho ibintu tugomba kuraba byerekana uwo murima uri ruhande y'inzira. Icya mbere n'abantu bahinyurana barondera amakosa ku bandi gusa. Aba bantu rero bahinyurana barondera amakosa ku bandi abo bari ruhande y'inzira. Bumva bambiki Yesu yavuze ngo duhinyurane. Sabwe dusome, reka dusome Matayo 7 ku murongo wa mbere gushika kuri 5. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 7 ku murongo wa mbere gushika kuri 5. Gumbirize dusome. Umutwe uvuga w'amajambo uvuga ngo nturaba abandi utagize gute utiravye. Ntimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe kandi ngero mugererwa muzohigererwa namwe. Urabira iki akango kari mu jisho rya mugenzi wawe kandi inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze? Wobwira ute mugenzi wawe ukizana ngutosora akabango kari mu jisho ryawe nawe ufise inkingi mu jisho ryawe? Wandyaryawe banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe uheze ubone neza utosora akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe. Imana iranga abantu bahinyura. Ukabuhinyurana uyu munsi wihane ntuzosubire guhinyurana. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo wowe uze gutosora abandi akabango nawe ufise inkingi. Mbe akabango n'inkingi ni iki kinini? Inkingi. Nta muntu yamenye Imana agenda arahinyurana. Oya iyo hinyurana rero uri iruhande y'inzira. Imana itubabarire. Kigira kabiri, abantu badatandukanya abubaha ijambo ry'Imana by'ukuri n'abari
baridandarisha n'abarikengera. Abo bantu bari iruhande y'inzira. Kudatandukanya abubaha ijambo ry'Imana by'ukuri, ntubatandukanye n'abaridandarisha. Bose ugafata cyo kimwe ngo ni bamwe. Hari abantu badandarije ijambo ry'Imana. Umunsi umwe nari muri bisi mfashe urugendo ngenda Zambia. Hanyuma haca hurira umugabo umwe na Bibiliya ni yambaye neza ikositimu na karavati byose yambaye neza. Avuga ngo twaze duhumirize ngira ngo abasengere mugire urugendo rwiza. Turahumiriza mugaje mu mutima numva harimo amakenga. Turi kumwe hama cyaba basawa arasenga hejeje ngo humiriza rero aravuga ijambo ry'Imana, aravuga ijambo ry'Imana, aravuga ijambo ry'Imana. Ngubu rero mwese narabwiye ijambo ry'Imana, umuntu wese asakora ibiri mu mufuko wiwe amperetse. Ashazana urukofero ashanga azaratega abantu be murengane wamo umudandarisha w'ijambo ry'Imana. Twabihera kuntu tubitangirike ubundi Yesu adufashe. Abantu badandaza kugira ngo n'umusenzi muga bati genda uzane biya byo muhiri wawe Imana yambwiye ngo binzanire. Ntabara babigira ngo naranye kugira ngo ugire imigisha gira ukuntu nawe uti wahuye n'abadandaza. Turi kumwe twirinde abadandarisha ijambo ry'Imana. Icyo bafate cyo kimwe n'abubaha ijambo ry'Imana ukabicanga byose uri ruhande y'inzu. N'igikoko ari inka mu kurya ibyatsi irarobanura, n'impene irarobanura. Hari ibyatsi bihanda by'amahwa, hari ibyatsi bimeze nabi, ugira ngo bifata byose ikarira rimwe iracana. Abarya isamaki murya imisoso n'amagufa byose mukarya, sabwe byose mucakiramo. Amagufa urasobanura ukarya imisoso. Amen. Tumenye gutandukanya. Imana iguha ubwenge bwo kumenya gutandukanya abubaha Imana by'ukuri n'abadandarije ijambo ry'Imana n'abarikengera. Ubataha ntubafate bose cyo kimwe, atari uko uri ruhande y'inzira. Kigira gatatu, abantu baca mu irembo ryagutse n'inzira y'igihano. Sinabasomeye hahandi abatatandukanye ijambo ry'Imana. Matayo ndwinyana hajya ku murongo wa gatandatu. Ku murongo wa gatandatu mbere abo badatandukanye ubiza ibyera by'Imana ntimukabihe iki imbwa, kandi maragarita zanyu ntimuziterere ingurube kugira ngo ntizihonyange n'inzara zazo maze zikabahindukirira zikagira gute zikabatabagura. Mubishe ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyera by'Imana ntimukabihe imbwa. Abantu bakora ibiterasoni imaragarita zanyu ingabo Imana yabahaye ntimuziterere imbwa. Imbwa ni igikoko gikora ibiterasoni. Hariyo abantu bakora ibiterasoni, hariyo abantu batubaha Imana, hariyo abantu batubaha ijambo ry'Imana. None ingabire z'Imana yaguhaye ugende kuziterera ngo ntimuterere ingurube imaragarita zanyu ngo zizihonanga n'inzara zazo maze zikabahindukira zikabataragura. Ingurube n'igikoko kirya ibintu bingana byose, bacite ngo ni omnivore. Ingurube ndakitarya. Turi kumwe cyose irarya, kandi ingurube
zidasuba mu mwanda. Nico gituma rero imaragarita zanyu hariya hepfo murabona ngo imaragarita imeze nk'akabuyenge keza cane, ifise igiciro kingana gute? Kinini. Ingabire Imana yabahaye zifise igiciro kinini. Ntimuziterere ingurube. Ingurube ni igikoko c'umwanda kibi. Twirinde shengero ry'Imana. Amen. Turi mu nyigisho za Bibiliya. Amen. Kigira gatatu ni abantu baca mu irembo ryagutse n'inzira y'igihamo. Matayo 7:13 avuga ngo maze muce mu irembo ripfunganye kuko irembo ryagutse. Abantu baca mu irembo ryagutse niho navuze. Abantu baca mu irembo ryagutse n'inzira y'igihamo. Matayo 7:13 muce mu irembo ripfunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo aribyo bijyana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni bangahe? Ni benshi. Irembo ryagutse rero n'inzira y'igihamo, abanabyaha bose niyo bona baca. Ababeshi, abasuma, abicanyi, abasambanyi, abaragura, abaraguza, ni byinshi cyane. N'usanga bibere abakora ibyaha ntacyo binona biciye mu iryo rembo ryagutse. Iyo uca mu irembo ryagutse rero uba uri iruhande y'inzu. Ubwira kane n'abantu b'indyarya bariyorobetsi. Umuntu wese w'indyarya w'umwiyorobetsi n'umuntu ari iruhande y'inzira. Matayo 15:15 mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baze kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari iki? Amabingira y'inkazi. Muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya cyangwa izukoni ku bitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyama ibyiza ariko igiti kibi cyama ibibi. Igiti cyiza bame ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza. Igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nuko muzobamenyera kubiki? Kubyo bama. Abantu b'indyarya, abantu bose b'indyarya babiyorobetse bari iruhande y'inzira. Ubugira gatanu abavugishwa b'ibinyoma, abo bari iruhande y'inzira. Matayo 7:21-23 avuga ngo umuntu wese avumera ati mwami mwami sibazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukuri ngo data wo mu ijuru agomba. Bene bazongwire kuri wa muzi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasanga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mbiraho mwabakora ibizira mwe. Abavugishwa b'ibinyoma bari iruhande y'inzira. Ugomba uvugishwa ukoreshwa ibitangaza bimeze gute? Yesu atakuzi, Yesu atagutumye, utari umukozi wiwe atakwemera, ku munsi inzamba uzosika. Nawe uzorabe ngo nakoze ibi nakoze Yesu, kuko abo bantu n'abamukomereza gusa bironderera inyungu zabo, ntibarondera ibya Yesu. Mana idufashe twirinde abavugishwa b'ibinyoma. Ubugira gatandatu abantu batizera Yesu ngo bihane ibyaha byabo
13 ku murongo wa mbere gushika kuri 5 avuga ngo mahabonye icyo gihe abantu baraho bamwiganira iby'abanyagalilaya abo Pilato yakangarije amaraso yabo n'ibimazi byabo arababaza ati mbega mwiyumvira yuko abo banyagalilaya barusha abandi banyagalilaya kuba abanyabyaha kuko bagizwe batyo? Ndababwira siko biri, ariko nimutihana namwe muzohona mutyo mwese. Canke babandi 18 abo umunara muremure w'amatafari wa Silowamu wahombokeyeko ukabica, mwiyumvira yuko barusha abandi i Yerusalemu bose kuba abanyabicumu? Ndababwire siko biri, ariko nimutihana namwe muzohona mutyo mwese. Abantu bariko barumviriza Yesu bavuga bati ibibazo ngo abagwanga nibo bari abanyabyaha, Mariya nibo bari abanyabyaha, ariko Yesu arababwira ati mbega abo mwibaza yuko bari abanyabyaha kurusha abandi bose? Mwebwe muri kumuranya umunsi. Nimutihana muzohona. Hari abantu rero batihana, abantu batihana ibyaha naho ijambo ry'Imana rivugwa bari ruhande y'isi. Ukamuza mu rusengero mpemu yereka kubwira ati urerekeze ko ariko we ku bworo bwiwe yatanze byose byari bimutunga. Yerekanye urukundo n'ukubaha n'ukwizera bitagira urugero. Mana yagomba ngo tuyikore nitwirahe, ariko turaho Umwami Yesu. Amen. Rero abantu atana kimwe bakora ngo tuzimana wabazimana nibajya babifise ngo tugende gukora hariya dutwara amabuye ntanira tunguka ngo tugende baba ni ngombwa pastor najana nawe mwarimu najana nawe jeyo abo bari ruhande y'isi. Abanyedini abangatamba bazibagize ku bandi. Usome Yakobo 1 ku murongo wa 26. Yakobo twumve ndabivuga. Yakobo 1 ku murongo wa 26 n'27. Usome mahabonye avuga ngo umuntu niyigira ngo n'umunyedini ntafata ururimi, ariko agahenda umutima wiwe, idini y'uyo izoba ari iy'ubusa. Idini nyakuri itunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese nukuraba imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda kugira ngo ntugire gute ntiwanduzwe n'iby'isi. Kabona umuntu imfubyi mu bana zirazirabona ngo atagire n'icuzi, umupfakazi yamerewe nawe ntunamuraruka ateriyo kagoma windibamiye gusa nguru umunyungu ngurire ndungu Kristo wari umutunzi yabanye na Lazaro. Uwo mutunzi yindibamiye mubwiwe abona Lazaro ngaho atembagara ku irembo rye. Lazaro atahukiye hehe? Igikiriza cya Aburahamu. Bamutunzi n'abatarukiye hehe? Murira ikutsi. Yabona Lazaro ati kwanza n'ibisebe by'iwashisha n'iki nabwiraho. Kabone imfubyi. Hari imfubyi Yesu azokubaza. Ubundi hari imfubyi nyinshi. Hari n'abajya by'imfubyi bagenda gusaba imfashanyo ngo tugiye gufasha imfubyi ntibazifashe, bagaca bubaka amazu ndaca giseseme imbere y'Imana. Kagenda gusaba imfashanyo zo gufasha abapfakazi, gaca afata amafaranga yose akikorera akubaka inzu yiwe nziza.
abapfakazi bakaguma bahora aho n'igishese imbere y'Imana. Abanyedini, mwirinde abanyedini. Idini nyakuri niyo ubwa mbere gufata ururimi tugenda urapfa kuvugavuga, ntuhende umutima wawe ugatungana imbere y'Imana, hanyuma ugafasha ukaraba imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yawe, ukirinda kwanduzwa n'irisi. Igikurikira, abasubira inyuma. Abantu basubira inyuma bari ruhande y'inzira. Zabisomana muri Luka 13 ku murongo wa 30. Abasubira inyuma, abari mu ngoro y'Imana, hakagera ikindi gihe ubukene bukaza, ibintu bigahinduka, ukoze ubona arasubiye inyuma, ntasubiye kugaruka. Uyo muntu ari ruhande y'inzira. Iri ni yinga mwene data wabasubiye inyuma. Uno munsi muri iyi minsi utunganye ubugingo bwawe, ugaruke ku Mwami Yesu. Ugaruke ku Mwami Yesu. Tagarutse ku Mwami Yesu ni ngorane. Luka 13 ku murongo wa 30 avuga ngo, kandi hari ab'inyuma bazoba ab'imbere, n'ab'imbere bazoba ab'inyuma. Ab'imbere bari mu ngoro y'Imana, bari mu bikorwa by'Imana, bagasubira inyuma. Abo bafise ingora kino gihe ntibagaruke ku Mana. Hanyuma icyanyuma, umuntu akunda ibikorwa byiwe akabirutisha ibikorwa by'Imana. Amubwiye ngo tudakora ibikorwa by'Imana. Oya, bagira abantu buri kiwanje ibindi yamaze gukora ndabasakara. Uzabisoma Luka 9 ubutumwa bwiza bwa Yesu, na Luka 9 ku murongo wa 5 n'icenda gushika kuri 60. Avuga ngo gukurikira Yesu niwo mutwe w'amajambo uvuga ngo, maze bari wundi muntu ati nkurikira, nawe ati mugenzi banza undekure ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubarira ati, reka bapfuye bahamba bapfuye babo, ariko wewe genda ukwize ivy'ubwami bw'Imana. Yesu araguhamagara ngo igukorere, nkurikire. Oya, reka mbanze ngende Muhammad. Oya, kamwage kigira mu byaha. Yesu avuga ati, reka bapfuye bahamba babo bapfuye, ariko wegenda ukwiza ivy'ubwami bw'Imana. Twahamagariwe kugira gute? Ukwiza ivy'ubwami bw'Imana. Mbega urabikora? Nubikora Imana iguhezanye. Imana igomba iki rero? Dusome mu Migani tugira turangize. Mu Migani 4 Tabo c'Imigani 4 turasoma ku murongo wa 11. Imigani 4 ku murongo wa 11 na 16 avuga ngo, Imigani 4 mahabonye yego 4 ku murongo wa 11 gushika kuri 16 avuga ngo, nakwigishije inzira y'ubwenge, nakurongoye mu nzira y'ubugororotsi, niwagenda ibirenge byawe ntibizokwagirwa, kandi niwiruka ntuzotsitara. 13 kumya ukwigishwa ntukurekure, ukuzigame kuko ari ku bugingo bwawe. 14 ntukaje mu nzira y'abanyabyaha, ntukagendere mu nzira y'abanyakibi, yizibukire uyicemo kevya uyirengana, kuko badasinzira shiti bakoze ikibi, kandi n'itiro ryabo riraguruka iyo batagize uwo bagira gute? uwo bagwisha. Kumya ukwigisha kw'Imana yacu. Zibukira inzira y'abanyakibi, ntuyice
bihishemwo, kuko nibasinzira badakoze iki. Turagendera muri izi nzira kubona abanyakibi bari hariya mu nzu zibukira ciri wanjye ari cyangwa indetse yarakwishora yakwitangaza waruko sanga waruko bari mu bintu ngana ngo ugiye kukuja muri bo ntibazosinzira batakugwishije n'itiro ryabo riraguruka zibukira inzira y'abanyakibi. Twahamagariwe kugumya ukwigishwa kuzima. Amen. Amen. Kandi ukuzigame kuko ariko bugingo bwawe. Yesu aduhezagira tugira turangize aya majidu guhama Abaheburayo 10 ku murongo w'38 ushika 39. Abaheburayo 10 wandikiye Abaheburayo 10 mugabo ngo tuhumve neza, reka dutangure ku murongo wa 32. Avuga ngo ariko mwibuke iminsi ya mbere hamwe mwari mumaze kwakirwa n'umuco, mwihanganira ibibazo zikaza by'indwano nyinshi, kimwe mwatitse akabarore mutukwa mubabazwa, ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo, kuko mwabaranye n'ababoshwe, kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ibyo mutunze, mumenya yuko mufise itunga riruta ibyo kuba ryiza rikamaho. 35 nuko ntimuduhize ubwoba bwanyu muri n'imbere ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe, kuko hasigaye igihe gito cyane kandi ugira azazoza ntazoteba. 38 ariko umugororotsi wanje azogira gute? Azobeshwaho no kwizera. Azobeshwaho no kwizera, naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. 39 ariko tweho ntituraba mu biyonjorora bagahona, ariko turaba mu bizera ubugingo bwabo bukagira gute? Bugakizwa. Umwami Yesu abahezage. Amen. Turumvise yandikiye Abaheburayo, arabandikira amajambo yo kubaremesha bimutsa ingene batanguye mu ngorane ariko bakihangana. Baramwumva ngene umubwiriza wa ngaha avuga ati twatanguye ngaha mbega twatanguye n'abantu 5,000 abantu bagacana mu ngorane ariko barihangana, barakora ibikorwa by'Umwami, barasenga Imana, none ibishingiro by'Umwami ryarongerekanye. Yesu nashimwe. Nawe wakomeje ibanga ryo kwizera ryo kwihangana ingorane zose wagiye ucamo, Yesu agufitiye ingeri itagabanije. Amen. Tugomba twihangana ntitwiyonjorore, kuko muri iyi minsi abantu benshi bariko bariyonjorora, ariko umwanditsi yavuze ati twebwe turi mu biyonjorora. Ukabiyonjora bariko barahona baja mu mahonero, ariko twebwe tugume twizera kugira ngo ubugingo bukizwe. Yesu aduhezagire. Amen. None rero twumvise amajambo y'Imana, mbega inzira urimo uri ruhande y'inzira cyangwa uri mu nzira? Twumvise bari ruhande y'inzira uko bameze. Mbega nawe hari ikintu na kimwe coba cyagufasha? Turaguhaye kaze kuri uyu mugoroba, twunamike amaso yacu. hari icyo wumva uza gukomoza kugira ngo usubire mu nzira, turaguhaye